Nitekana umunezero ntangere vy'ugusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigazwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuzavuga kuri vyinshi bitandukanye cyane kubiriko biravugwa mu bisata bitandukanye aremwe nka politike agateye kaze na muntu imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa bigezweko. Bamwe bati muri kimwe mu bigira umukuru w'igihugu yuzuye harimwe n'abahanuzi bazima. Abandi bati rero umunsi umwe president Vice Ndayishimiye harabo azicuza kuba yaragenye mu mabanga kuko ngo hari amakosa bamukoresha kuko ari we yategerezwa kuba yaraberetse ko bariko barakora amakosa. Bamwe bati ivyabaye ni intango muti nibihe noneho. Ibihugu 200 vyo ku mugabane wa Afrika vyatanguye vyamiriza ingendo ya president Ndayishimiye mu burongozi bw'umwe bwa Afrika. Hari vyinshi bariko baravuga ko ari nk'ibara ku mutemere ryaguye. Nta mezi abiri aramararongo y'ubumwe bwa Afrika none yamaze gukwega ikibazo gikomeye mu muryango w'ubumwe bwa Afrika. Kwigenekerezo ya kabiri ntwarante uyu mwaka wa 2026 Urundi bwatanze izina rya president Macky Sall yahoze arongoye Senegal nk'umukandida ariko yitoreza ko umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Urundi bwavuze ko bubikoze nk'uburongoye ubumwe bwa Afrika. Iyi ni ingingo yababaje cyane abatwara igihugu ca Senegal kuko Senegal itigeze itahura ingene wahoze atwara igihugu yatanzwe kurongora ONU igihugu ciwe kitavyemeye. President Macky Sall asanzwe atavuga rumwe n'abatwara Senegal no munsi mbere bavuga ko bipfuza kumucira urubanza kukungene yatwaye igihugu cabo. Muri nondwi President Ndayishimiye ngasa nk'uwagerageje rero gutegeka ibindi bihugu vya Afrika ngo vyemere kandi bishigikire President Macky Sall nk'umukandida wa Afrika. President Ndayishimiye yatanze amasaha 24 akora ico bita silence procedure canke se silence procedure. No kuvuga ko ibihugu vyasabwe gukoresha agacerere mu kwemeza Macky Sall maze ibitamwemeye akaba ari byo gusa bivuga. Ntivyatevye mu masaha 24 gusa ibihugu 200 vyari bejeje kwiyamiriza iyo ngingo. Muri ivyo bihugu hakaba harimo Senegal mbere n'ibihugu bikomeye muri Afrika nka Afrika y'Epfo na Nigeria. Benshi bakavuga ko rero ibi bihugu bikomeye ku mugabane wa Afrika bitiyamirije President Macky Sall ahubwo vyiyamirije ingendo ya President Ndayishimiye. Ngibi biboneka mu butumwa bw'ibihugu bivuga ko bidatahura iyo ngendo yakoreshejwe mu kuvyemeza ko Macky Sall ariwe mukandida wa Afrika. Ibihugu bikavuga ko vyari kubazwa imbere bikabiganirako. Igihugu ca Nigeria nico gisa n'icyatomeye rwose amakosa yakozwe. Nigeria ikavuga ko atangorana ifise ku mukandida yavuzwe canke igihugu avamwo. Nigeria ikavuga ko kumbure iyo habaho kuvugana hari gushobora kuboneka irindi zina. Nigeria ikabona ko hakozwe ikosa rikomeye kubera umugabane wa Afrika y'ubumanuko na Caraïbe ari uramukiwe kurongora ONU. Nigeria ikabona ko ingendo ishobora kubangamira bikomeye inyungu z'umugabane wa Afrika yose. Senegal muti none bigiye kubandanya gute? Ese President Macky Sall we avuga azobandanya ku mukandida. Senegal ikavuga ko itigeze imwemeza. Ubumwe bwa Afrika ntibwamwemeje. Yobagiye kuba umukandida w'u Burundi bwonyene. Benshi bati ibi byose kandi bigaturuka ku muhanuzi mubi President Ndayishimiye yagenye mu mabanga. Umunsi umwe ngo President Ndayishimiye azicuza kuba yaragenye Edouard Bizimana ko umushikiranganje ajejwe imigendanire y'u Burundi n'amakungu. Iri ni irindi kosa amukoresheje kuko niwe yategezwe kuba yamweretse ko ari karakora amakosa. Iyi ngo ni intango. Aba bantu uko batwara u Burundi ngo bibaza ko ariko n'amakungu atwagwa. Aho President Ndayishimiye ngo yabwe kurongora umuryango umwe bwa Afrika, umukenyezi wiwe yamukeje ngagiye kuba president wa Afrika. Ngubu ngira baratanguye kubibona ngo natamenya ko adategeka ibihugu bigize Afrika ahubwo ko ari umuhuza wabo bangana ngazorangiza ikiringo ciwe citeka rya Afrika rigeze habi cyane. N'ikintu ngo kibi cyane kubona Afrika yerekana ko idafatanye yagaze kugwanira inyungu zayo ku rwego mpuzamakungu. Ikindi cy'umukuru w'umuryango yarajejwe ubundi none vyanse mu ntango nk'uko benshi bariko barabivuga muri kano kanya. Ni vyinshi vyagiye biratangazwa kuko na radio Haguruka, iyi ni radio ikorera mu buhungiro nayo yagize ico ibitangaza ko nubwo biriko biravugwa hirya no hino mw'isi ikaba yabaye inkuru y'ijoro ryo ku munsi uheze. Uti Ndayishimiye arazi ko uko yirwa tobanga Burundi ariko n'ishyamwe rya Afrika azorijaganya ariko yaraye ateterewe.
mu ntango z'uku kwezi kwa gatatu uyu mwaka leta y'u Burundi itabanje gushishoza no kuganira n'ibindi bihugu bihurikiye mu muryango w'ubumwe bwa Afurika ibicishije ku serukira Burundi mu ishiramwe mpuzamakungu ONU yararungikiye iryo shiramwe dosiye yo kwitoza kwa Macky Sall umunyasenegal mu mabanga yo kurongora ishiramwe ONU nk'umunyamabanga mukuru mushasha w'uwo muryango. Ibi tugiye kubageza ko bikaba byatangajwe na radio Haguruka. Ni inkuru bamwe n'abandi batatevye ko cyane ngo bayiha agaciro, bikavuga ko umuntu ashobora guhabwa amahirwe yo kwemererwa kwitoza muri ico kibanza ko aba ari umuntu yarungitswe n'igihugu ciwe. Vyumvikana ko rero leta ya Senegal bicishije ku mukuru w'igihugu niyo yonyene yari gutangura kwemeza kandidatire ya Macky Sall, nawe nyene akabanza kugendera abandi bakuru b'ibihugu vyo mu muryango wa Afrika abasaba kuzoshigikira igihugu ciwe bagatora Macky Sall. Ngaha rero icyo abantu bomenya nuko uwo mwanya umunyasenegal yari kubanza kuvugana n'igihugu ciwe kigaheza kikamwemerera kwitoreza ayo mabanga. Ariko kubera amabi n'amahano yakoreye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo muri Senegal ari nabo bafise ubutegetsi uyu munsi mu gihugu ca Senegal, nta hantu yari kubihera. Niho haho rero Macky Sall kubera yarazi ko igihugu ciwe kidashobora kumushigikira yaciye yirukanka guhenda henda president Ndayishimiye w'u Burundi kugira ngo abimukorere. Naho atawuzi ko hoba hari agafanta yamuhaye canke akayeri kugira ngo amwumvishe ko yo mutangira dosiye yiwe, ariko utuganuke yamuhaye ngo twaraye tubaye imfagusa. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ryaraye ricishijemwo umurongo utukura ico cifuzo ca Macky Sall na Evariste Ndayishimiye cyo kwitoza kwa Macky Sall mu mabanga yo kurongora ishyirahamwe ONU nk'umunyamabanga mukuru. Igihe Macky Sall na Evariste Ndayishimiye bafuruguta ayo manyanga arimo igipfungu ngabakuru b'ibihugu vyo muri Afrika baramwihweje baraheza bamugwiza n'ubusa, ariko barinumira. Nta nuwamuhanuye ngo amubwire ko ari karakora amahano. Mbere n'igihugu ca Senegal naho cari cihoreye nikigira ico gishikiriza kuri kandidatire ya Macky Sall kuri wa gatanu. Leta ya Senegal yaravuye mu gace rimenyesha umuryango wa Afrika ko itigeze na rimwe ishigikira kandidatire kandi ko atayihuriye n'ayo manyanga ashigikiwe na leta y'u Burundi ajanye n'iyo kandidatire. Bamwe n'abandi bakaba bavuga ko iyo aba president Ndayishimiye yarashoboye kuyobora canke yatahura ico yarakwiye gukora ngategerezwa guca tumaka inama yihutirwa y'umuryango w'ibihugu bihurikiye mu muryango w'ibihugu vya Afrika ngo bagaheza rero bakamuhanura uko yokemura ico kibazo. Yamara nkuko amenyereye gukoresha igikenye ngo n'agahotoro ngo yafashe ingingo yo gutegeka abandi bakuru b'ibihugu n'amareta ku masaha 24 gusa bo babemeje icifuzo cyo gutanga kandidatire ya Macky Sall yo kwitoza amabanga yo kurongora ishyirahamwe ONU nk'umunyamabanga mukuru. Ivyo mbere bikaba vyaciye bifatwa nk'agasuzuguro kuri benshi mu bagize umuryango w'ubumwe bwa Afrika, binashobora no ko batazobandanya bihanganira. Niko guca rero bahitamwo kumukubita urushi rwo kumuhakanira no kumubuza ko iyo nkinamico yiwe n'umunyasenegal Macky Sall yobandanya. Mu vyo abakuru b'ibihugu n'amareta bamusiguriye akaba ari ukumwibutsa ko umuryango w'ubumwe bwa Afrika ubwirizwa kurongorwa hakurikijwe amategeko. Ibihugu 20 harimwo n'igihugu ca Senegal vyaciye bitora oya kugira iyo ngingo. President Ndayishimiye yari yasavye ko vyemezwa mu masaha 28 iyo kandidatire. Macky Sall barabujijwe rero kubandanya umugambi w'indoto vyiwe, nayo Ndayishimiye aba arandikisha amateka kadashoboye kurongora umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Naho akenshi bidakurikizwa, ariko kurongora ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bica mu guhererekanya ku bice vy'imigabane igize isi. Muri kino gihe hirya no hino ku isi no hagati mu gihugu cy'u Burundi, abarundi bakaba bariko baridoga ko Burundi bwaraye bwambaye bara mu makungu kubona umukuru w'igihugu Ndayishimiye akora amanyanga bene ayo nkayo yirirwa arakora mu Burundi adakurikije amategeko mu makungu. Abandi bobo bakabona ko atagishasha ngo ahubwo nakataraza kari inyuma ngo basanzwe bazi ko atabushoboza ngo afise bwo kurangura amabanga bene ayo. Twabibutsa ko umunyasenegal Macky Sall w'imyaka 64 yabaye umukuru w'igihugu ca Senegal kuva mu mwaka wa 2012 gushika mu mwaka wa 2024. Akaba kandi yaravuye ku butegetsi yabanje kuba imyerekano idasanzwe yo kumwiyamiriza ashaka kwiyamamariza manda ya gatatu nk'uko vyabaye kuri Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo akaba ari vyo vyatangajwe zatangajwe kandi na radio Haguruka yakurikiranye cyane ivy'iyi dosiye. Sivyo gusa kandi ko hari n'abandi bategetsi batandukanye hirya no hino mw'isi bavuze ko benshi bagaye ivyabaye. Bamwe bakavuga ko hari umwe mu ndongozi adafise ubumenyi mu vy'ubuyobozi. Abicishe ku rubuga rwa ex ambassadeur y'u Rwanda ajejwe imigenderanire n'andi makungu mu butumwa butajya umunwa yagize ati:
Reka tubanze tubisome mu rurimi rw'icyongereza turaza kubishira mu rurimi rw'igifaransa. Uti what happened today at the African Union is a stark reminder that leadership matters. It's unbelievable to note that a whole continental organization can be tarnished or driven into a crisis by its own chairperson who is in office for not even 2 months. Tugaragaje gushira ubwo butumwa mu Kirundi, Olivier Nduhungirehe yagize ati ivyabaye no munsi mu muryango wa Afrika yunze ubumwe ni ikimenyesho simusiga cerekana ko ubumenyi mu vy'uburongozi ari karahara mu ruganda ntibacura. Ntivyumvikana ingene ishiramwe ry'umugabane wose ryodabanganywa canke rigashirwa mu kanga n'urirongoye mu gihe kidashika n'amezi 2. Ikosa ngo Ndayishimiye yakoze sugushigikira kandidatire ya Macky Sall, ngahubwo no kutubahiriza amategeko agenga umuryango wa Afrika yunze ubumwe mu ntambuko z'ukwemeza iyo kandidatire. Ndayishimiye yazaniye abakuru b'ibihugu integuro batazi ngo bayemeze, baca bitamwe rero kuyanka. Bigakekwa ko Macky Sall Afrika itari kwanka kumutanga, ariko ashobora kuba yaguye mu mporero kubera amafuti ya Ndayishimiye. Abakuru b'ibihugu vya Afrika batanguye kurwa mu gahundwe bumvishe ko ambasaderi aserukira Burundi muri ONU yatangaje ko ishiramwe rya Afrika rizotanga izina rya Macky Sall ngo yitoreze ikibanza cy'umunyamabanga mukuru wa ONU. Iyi rero yabaye inkuru yakumira ku bakuru b'ibihugu ba Afrika kuko batigeze bagishwa inama. None Ndayishimiye yabareze izina ngo inama ya bose iryemeze bakariraba irarirari. Abakurikirana amakuru atandukanye y'ibiriko biravugwa, igihe Ndayishimiye yimije kwinjira muri ayo mabanga, benshi barasemere bamuhanura. Baribukije ko Ndayishimiye adahawe ayo mabanga kubera ko bamugomwe ubutware, ahubwo ari ukubera Uburundi ari bwari buramukiye kurongora uyo muryango kuko barakuranwa. Uko rero benshi bamuzi ngo nta cizere bari bafise ko azoyarangura neza kubera ukwiyumva nk'umukuru w'ibihugu vya Afrika. None ngibi rero ivyabaye, ndetse n'abandi bategetsi batandukanye batangura ko bivuga ko benshi rero bakavuga ko gutwara umuryango mpuzamakungu bitandukanye no gutwara mu gihugu iwawe uko bigenza amategeko ariyo ari munsi y'inzego. Ngariko benshi bicare bazi ko ibi bifise ingaruka mbi ku gihugu no muri kazoza. Mutinira azongera kwizera igihugu hari abadiplomate babushitse bo gutumwa ijambo. Wawundi ati abagabo mu gahinda ngize ingaruka mbi zo kuba ngo umukuru w'igihugu ari kugagenda ku mpanuro z'abahanuzi babi. Benshi bati rero abahanuzi babi Perezida Evariste Ndayishimiye afise nibo bariko baramukwegera ibibazo bitandukanye ariko arahura navyo cane cane mu gisata ca diplomasi muri no minsi, kuko benshi bakurikiranye ivyo umushikiranganje ajejwe imigendanire n'andi makunga amaze gukora muri aya mezi make amaze muri aya mabanga. Yarakwegeye vyinshi igihugu c'u Burundi akatari gake gushika naho yiyamirije igihugu ca Katari ngo kirarya ibiture vy'igihugu c'u Rwanda. Ivyo ari navyo vyatumye Perezida Evariste Ndayishimiye asaba imbabazi vyihutirwa ndetse atakambira abarabu kugira ngo batazogira ibihano bafatira igihugu c'u Burundi. Bamwe bati rero uyu muhanuzi mubi iyo atokugwa mu nzira kare, ibintu birashobora kuzoyangara mu myaka iri imbere cyane cyane kw'ishoro ry'u Burundi ndetse n'imigendanire ku rwego mpuzamakungu. Mu yandi makuru, ubukene bw'amakara ngo burisha imiryango i Bujumbura. Ubukene bw'amakara buriko burafata umurindi uteye amakenga amakaritsiye menshi mu gisagara ca Bujumbura. Abadandaza n'abanyagihugu barerekana ko ibintu biteye ubwoba. Ayo makara yarabuze, ibiciro navyo biraduga. Aho adandarizwa abadandaza bavuga ko bibagora gutunganya. Igice c'umufuko kigugwa hafi 100 vy'amarundi. Umufuko wose ugashobora gushika 250 nk'uko umudandaza umwe yasanzwe ahadandariza avuga. Iyo duga ry'ibiciro ririko rero riragira ingaruka zikomeye ku mafaranga akoreshwa mu miryango. Mu makaritsiye amakenga guma yiyongera. Abanyagihugu benshi bakemeza ko ubuzima bwari busanzwe buzimvye, ariko ko iyo ngorane y'amakarije gusongera isibe. Kare umuryango muto warashobora gukoresha ibihumbi 5 ku makara yo ku munsi. Ubu ayo mafaranga rero asa nayo ataca maze. Bikavugwa n'umuryango wo mu Gihosha mu buraruko bwa Bujumbura. Ku miryango imwe ingorane n'umurengera. Twari dusanzwe tubura n'ivyo kujya, none ingorane z'amakara zongereje ikibazo cy'ubuzima bwa misi yose. Bikavuga n'umwe mu banyagihugu bikaboneka ko afise umwitwarariko mwinshi cyane. Ku ruhande rw'abadandaza, imvo zituma ubwo bukene bw'amakara zoba zitandukanye. Claude Karenzo, umudandaza w'amakara, akavuga ko hari ubukene bw'ibiti mu gihugu. Uti ibiti vyarahonye cyane cyane mu manuko, amashamba aragabanutse cyane niko yemeza. Iyo ngorane yerekana ikibazo gikomeye kijanye n'ibinyabuzima.
ukuzera inze ku makara y'igiti bituma amashamba abangamirwa mu burere bwinshi bw'igihugu, bigatuma rero ibinyabuzima bibangamirwa, bikanatuma haba ihindagurika ry'ibihe. Ihona ry'amashamba rero ntirigabanya amashamba gusa, ahubwo rirabangamira uburyo bwo kubaho mu miryango myinshi ibayabaye. Muri aka karere ibihugu vyinshi vyarahevye gucana ibiti. Mu Rwanda indongozi zihimiriza ikoreshwa rya gaze mu guteka hamwe n'ibindi bikoreshwa mu guteka nk'amabrikete, biciye muri politike yo kubafasha no gufashanya n'igisata cigenga. Muri Kenya imigambi ya leta hamwe n'utwigoro tw'abigenga vyoreza kuronka umwuka wo gucana biciye mu buryo bwo kuriha bworohereza imiryango ya mikoro make. Muri Tanzania utwigoro nk'utwo turakorwa mu ntumbero yo kugabanya ikoreshwa ry'amakara y'ibiti, akaba n'amahimiriza hamwe n'uburyo bwo gushigikira ukuntu buronswa amashupa y'umwuka wo gucana. Hamwe rero y'ayo mahimiriza ivyo bihugu vyarashizeho uburyo bwo gutanga amahera buzotuma imiryango ikenye cane ironka iyo gaze yo gutekesha. Ivyo rero biratandukanye n'imigambi yo muri leta aho politike ya leta mu bijanye n'ibikoresho vyo guteka ikiri hasi kandi idashikira igice kinini c'abanyagihugu. Kuba bikurikiranira hafi kuba raratanga ingo ziboneka ku rugero runini cyane cyane mu bijanye no gufasha kuronka iyo gaze canke ibindi bishobora gufasha mu gucana, bituma abanyagihugu babona ko bategerezwa gukoresha amakara y'ibiti. Kuri ingorane rero abanyagihugu n'abadandaza basaba ko baboneka inyishu yihuta y'indongozi harimo politiki idakumira, gukingira ibituruka mu mashamba n'ishigwa ry'umuturama kandi ushobora gushigikirwa n'abanyagihugu bafise amikoro make. Hatabaye gutabara rero mu buryo bwihuta bagabishaka ibintu bishobora kunyuka mu mezi ari imbere, ubuzima bukabandanya kuzimba mu gihugu cyose. Ayo rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufite nde subscribe canke s'abone niba utarafite ndakubwira ngo tujikanwa nadushikiriza. Usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, yoba biriko biravugwa mu gisata ca politike agati y'akazi na muntu, imigendanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa bigezwe ko ijya nino ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari n'andi makuru menshi ariko aravugwa ijya nino ngaha mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane ku biriko biravugwa ku banyepolitike batandukanye ndetse n'ibindi byinshi biriko biravugwa ijya nino, cyane cyane ku majambo yashikirijwe na zimwe mu ndongozi mu kiganiro cyari cyaremeshejwe n'abagize inzego za leta. Navyo turiko turabitegura mu mwanya uri imbere, turaza kubibageza ko no Mpuza TV Imana baheza.